Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi agaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata nka politike ndetse n'agateka kazina muntu. Mu gihe turi kugenekerezo y'umunani ruhesha umwaka w'2026 aho hariko haraba kwibuka uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubaro Petero Nkurunziza umuhisi, ni nabwo kandi mu minsi iheze nyuma y'iminsi itatu hagiye ahabona ifoto ya Alain Guillaume Bunyoni nyuma y'imyaka itatu. No kuvuga kuri Vamenda Mukiza umwaka w'2023 igihe yafashwe ni perezida nta foto yiwe yari bwasubire gusohoka. Havuzwe ingene yafatiwe kuri umutumba kumubone hanyuma ipfungwa ryo mwiperereza agashoka kadasanzwe Ngozi agasho isangije Gitega ingwara yamukomeranye janwa muri Hopital Regional de Gitega nyuma ja muri Kira Hospital agaruka muri Hopital Regional de Gitega mu nyuma arekugwa nta foto nimwe y'ivyo bihe yigeze ija ahabona nkuko tuza kubigaruka ko. Sivyo gusa kandi kuko kuri no munsi w'igenekerezo y'umunani ruheshi umwaka w'2026 benshi bariko baragaruka ku nkuru yashizwe habona ivuga umuntu akomeye cyane mu Burundi. Niwe muntu amaze kwemerera ko yishe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, amajwi akajanwa mu nzego z'ubutungane ariko ntiyakurikiranwa. Niwe muntu avugwa ko yemeye umugambi wo kwica umukuru w'igihugu ahari mbere arakira impera ariko ntiyafatwa nyabona intambara isigara hagati y'umukuru w'igihugu n'umujenerali yagirijwe ko yashatse kwiba uwo mupfumu. Bamwe bati ese koko Burundi butwawe mu mangetengete. Yitwa Emmanuel Ntikazohera, bamwe bavuga Kazohera, bamutazira Muhuzi mu butungane bavuze Muhuza. Ava ku mutumba Musenga muri komine Butangazwa mu ntara ya Ruyigi yahahora ku gatumba bamwita umupfumu wa CNDD FDD. Mu majwi mu butungane bafise uyu mupfumu yari yemereye ko yishe perezida Nkurunziza. Ivyo yavuze vyafatiwe amajwi mu hoteli Gitega ari naho iyo foto yiwe yafatiwe. Yivugiye ko yakoresheje isumu yavuye muri Tanzania. Muri ayo majwi yavuze ko kwica Nkurunziza yabitumwe. Ayo majwi ntacyo sentare nahinyuzwa y'u Burundi yigeze yakoresha, ni nayo yatumye General Bunyoni aburanywa mu mwiherero kugira ngo abarundi ntibumve ivyo umupfumu yavuze. Emmanuel Ntikazohera yaraguriwe ipikipiki, telefone igezweho, yarahawe amafaranga. Ico gihe yoba yaremeye kandi ko ashoboye kwica President Ndayishimiye. Yavuga ko kumushikira biragoye kubera yavuga ko asanzwe amukorera. Emmanuel Ntikazohera ntiyigeze akurikiranwa mu butungane. Bunyoni yarapfunzwe acigwa gupfunga ubuzima bwe yagezwa ko yari mu mugambi wo kwica Ndayishimiye akoresheje uyu mupfumu. Ariko umupfumu we ntiyigeze akogwa ko. Umwubatsi w'inzu ya Bunyoni arapfunzwe yagirizwa ko yunguruje Bunyoni ariko aja kunyegeza ku Mubone. Umukuru w'umutumba Mubone arapfunzwe yagirizwa ko yanyegeje Bunyoni mu nzi we ariko umupfumu avuga ko yari gufasha Bunyoni kwica Ndayishimiye we ntiyigeze akogwa ko. Bamwe bati ese koko arundi muntu yoba afise ububasha bungana gutya mu Burundi? Hari uwundi yo kwemera ko yishe perezida Nkurunziza akarya impera zo kwica perezida Ndayishimiye bikamenyekana mu iperereza no mu butungane hanyuma akaguma yidegemvya? Ikitavugwa kinateye ubwoba nuko Emmanuel Ntikazohera avuga ko yanabaye umupfumu wa Nkurunziza kandi ko ibihe ko CNDD FDD gendera ko ari we yabishinze. Urundi bwoba butwagwa n'amangetengete. Bamwe bati urundi buragowe. Mu byo Parquet General de la République yagirije Bunyoni ku rupapuro rw'indwi yanditse iti Kanaka na Alain Guillaume Gahungu baraganiriye umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu bakoresheje witwe Emmanuel Ntikazohera batazira Muhuza butangazwa mu ntara ya Ruyigi barondeye mu ntanguza ndamukiza umwaka w'2023 nkuko vyumvikana mu butumwa bwa audio ya Lungiki ya Alain Guillaume Bunyoni. Uyu Alain Guillaume Bunyoni yaremeye ko Emmanuel Ntikazohera ashoboye kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete. Yavuze ko ari inkuru ihambaye yo kwizegwa. Alain Guillaume Bunyoni yarungikiye amahera Emmanuel Ntikazohera yongera kandi amugura ipikipiki kugira ngo amwumvishe ko yakwica umukuru w'igihugu. Bumvikanye ko azomurungikira impembo maze amaze kurangiza igikorwa. Abajijwe ku kijanye n'intumbero yo kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete, Alain Guillaume Bunyoni yaremeye ko yaronse ubutumwa buciye muri audio yarungikiwe na Kanaka. Ubutumwa bwavuga ko Emmanuel Ntikazohera ashoboye kwica umukuru w'igihugu.
Alain Guillaume Bunyoni yavuze ko atemeye ayo makuru ahubwo yahisemo kuryoshya iyo Emmanuel Ntikazohera kugira ngo amuronke ko umuco ukwiye kuri ivyo bintu vyavugwa. Mu minsi rero iheze nibwo hagaragaye ifoto yagiye habona Alain Guillaume Bunyoni nyuma y'imyaka ya Alain Guillaume Bunyoni nyuma y'imyaka 3 kuva muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023 igihe yafashwe n'iperereza. Nta foto yiwe yari bwasubire gusohoka. Yavuze ingene yafatiwe ku mukuru w'umutumba kumubone, hanyuma ipfungwa ryo mu iperereza agashoka dasanzwe Ingozi, agasho yisangije Igitega, ingwara yamukomeranya yashanwa muri Hopital Regional de Gitega, hanyuma aja muri Kira Hospital agaruka muri Hopital Regional de Gitega mu nyuma ararekugwa. Aho nta foto nimwe y'ivyo bihe yigeze ija ahabona. Tukabibutsa ko Alain Guillaume Bunyoni yari agirijwe ivyaha bikomeye birimo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye, kugerageza kwica Ndayishimiye akoresheje umupfumu yamwivye, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, amatungo y'umurengera adasiguritse n'ibindi. Aha niho kandi yari yaciriwe gupfunga ubuzima bwe bwose no kunyagwa amatungo. Agafoto ka General Bunyoni n'umukenyezi we ya Sente niyo nkuru inyuma y'aho ari kuriwe muri ntwara n'umwaka w'ibihumbi 2026 niko kagiye karahanwa cyane muri iyi minsi iheze, cyane benshi bagaruka ku kungene Alain Guillaume Bunyoni asigaye angana ku mubiri nkuko benshi kagiye karabera nk'igitangaro. Dugarutse ku vya Alain Guillaume Bunyoni kwigenekerezo ya 11 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo inkuru yagiye habona ko General Alain Guillaume Bunyoni na Colonel Michel Kazungu bahejeje kurekurwa vy'agateganyo. Ico gihe amasoko atandukanye yemeje ko wahoze ari umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni be n'umusirikare Colonel Michel Kazungu bari kuri vy'agateganyo kugira baje kwivuriza iwabo muhira. General Bunyoni yafunzwe muri mwaka w'ibihumbi 2023 nkuko nabigarutse ko mu vyaha yahavuye yagira harimo umugambi wo gutembagaza no kwica President Evariste Ndayishimiye akoresheje amangetengete. Ni mu gihe Colonel Michel Kazungu nawe yapfunzwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 yagirijwe ko ari mu bagerageje gutembagaza President Nkurunziza ku igenekerezo 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015. Bose ukari babiri bari babangamiwe n'ingwara. Isaha 8 zirengaho rero nibwo General Bunyoni yava Igitega, abapolisi bamucunze bari ruhukije bavuga ko nabo bari barushe bikomeye. Benshi bavuze ko ari ibintu vyiza ko zino ntwazangabo zibiri zirekwe kugira zije kwivuza, ariko vyo baye vyiza kurusha hamwe abo basangiye amadosiye bose baca bari kugwa vy'agateganyo. Ngiyo yari ko bari intambwe nziza narirya nabo nyene harimwo abamagara atameze neza. General Alain Guillaume Bunyoni bati CNDD-FDD yubatse ukuntu umunsi umwe uzosubiza inyuma amaso azumirwa. Kumva ko Bunyoni amatungo yose yari yarayatswe yose yasubijwe atagisabwe biratangaje cyane, ndetse bikavugwa ko amazu yose yononekaye umukenyezi we yanse kuyakira adasubiyemwo neza. Ngo vy'ukuri izi ni inguvu zirenze muri leta. Ganemwe bavuga bati ubutungane ntibwigenga kandi amadosiye nkaya ntawe yavuga ko cyane. Ngubu nk'uwamuciriye urubanza abe mwaka ahari ariko yifata gute muri kino gihe ko nawe mukuru yari yabwiye uko aruca. Leta ya CNDD-FDD ngivyo nakananira abahinga, umwanya umwe iragufunga ishakira kunyaga ishaka iragwica ishaka. Alain Guillaume Bunyoni yamaze amezi atavuga ariko atashe mu minsi ibiri gusa yacatangura kuvuga ndetse atambuka. Agakino k'abantu ngo ni nka ninde. Aguma urindira igice gikurikira, ntawo tangara ngo abonye ejo bamugenye mu kindi kibanza ariko ari kumaramazanya CNDD-FDD ngiza mu kibanza ca mbere ngaragahuzu barazi kugakuranako. Tukabibutsa ko kandi ubwo Alain Guillaume Bunyoni yaciye muri ibi vyose higeze kuvuga ko hariho n'umugambi wo kumugandagura ari mu bitaro. Amakuru yigeze kuva mu bari begereye umuryango wa General Bunyoni mu gihe yajanwe mu bitaro vya Hopital Regional de Gitega, yavuga ko bafise amakuru ko bari ko hategurwa igandagurwa rya General Bunyoni biciye mu kumunigira mu bitaro. Aya makuru yo barazananye mu bategetsi bakomeye mu gipolisi cy'u Burundi. Umwe mu barongoye igipolisi mu ntara zo hagati mu gihugu Region Centre yoba ari nawe yari mu bidoga ko mu gipolisi baruhijwe no kuguma bacunze Bunyoni. Aya makuru kandi yavuga umwe mu bansi ba Bunyoni yararutse kugenwa mu mabanga yo hejuru cyane mu gipolisi. Bano babiri ngo bo bari bo umugambi wo kwica Bunyoni wari wubakiye ko ico gihe. Ngo babivugira ko bo bari mu bariko barivugira ko barindira urusha rwa nyuma ngo mu barongoye igihugu kugira bashire mu ngiro uwo mugambi.
Ico gihe abegereye umuryango wa Bunyoni baranavuze ko kandi batangajwe n'ingene babonye Bunyoni amanukanwa mu bitaro Kira Hospital Bujumbura, unyuma bakanasubijwe agasakisaki mu bitaro vya Gitega. Bamwe baribaza ko Bunyoni yaratezwe umutego kugira agerageze gutoroka hama bace bamurasa. Amwe muri ayo masoko yatangaje ko naho Bunyoni yagumye acunzwe no mu cumba araramwo hari imyanya abo bamucunze batamukurikira nk'iyo yabagiye kwihagarika. Baravuga kandi ko babonye ingene ivyo bitaro vyari vyuzuye abakozi b'iperereza bambaye impuzu zisanzwe ariko bambariye ku nkoho. Aya masoko yavuze ko vyari vyitezwe ko Bunyoni agerageza gutoroka barabibura. Mu butegetsi ngo ntibemera ko Bunyoni bo ubwabo ntibemera ko atavuga ahubwo bafata ko ari we yavyigize. Ico gihe hari amakenga menshi mu begereye umuryango wa Bunyoni, bari bafise ubwoba ko uwabashobora kugirirwa nabi. General Bunyoni tuvuga yahoze ari mu bihangange vya CNDD-FDD. Yahagaritswe mu mwaka wa 2023 muri Ndamukiza, mu nyuma habwa igihano cyo gupfunga ubuzima bwe bwose no kunyagwa amatungo. Mu vyaha yagirijwe harimo kugerageza gutembagaza President Ndayishimiye no kuba yaragerageje gukoresha amangetengete ngo yice umukuru w'igihugu. Kuri kino ca nyuma Bunyoni yagirijwe ko yashatse guhindukiza umupfumo mu Ruyigi, avuga ko yari asanzwe akorana na President Ndayishimiye mu ntumbero yo kumukoresha kwica Ndayishimiye. Bunyoni we mu kwisigura yisiguye avuga ko yashaka kumenya nyabone ingene President Nkurunziza yo barishwe hakoreshejwe uwo mupfumu. Abarundi ntibigeze bahabwa umuco. Benshi mu bakurikirana ibimenyesha makuru bitandukanye ho bakumbuga ngurukana bumenyi ndetse no ku maradiyo atandukanye bayigenga ndetse n'aya leta ntibashoboye kwemeza ko hariho uwo mugambi wo kugerageza kwica General Bunyoni. Ariko kandi inkuru benizi sizari zo gufata minenegwe kwica abapfunzwe bazira politike ngo mu Burundi ntivyari kuba ari bishasha kugeza ubu. Nta muco wigeze unaronderwa ku rupfu rw'igiturumbuka rwa General Sirenda yirukiye mu iborero rikuru rya Gitega kwigenekerezo 25 Ndamukiza umwaka wa 2021 aho yacikanye bukwe na bukwe yajejwe kunywa amata yari avuye hanze yibohero nk'uko amakuru y'ico gihe abitomura. Rero mu minsi iheze nibwo agafoto kagiye habona ka General Bunyoni ari kumwe n'umutambukanyi wiwe ya Sente Niyo Nkuru, ari kumwe n'umutambukanyi wiwe ya Sente Niyo Nkuru bagaragaza ingene amerewe kuva arekuwe muri Ntwarante uyu mwaka w'2026. Myandi makuru ariko aravugwa ni byinshi biriko biravugwa ijya hino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu bakiyamiriza ubusuma buri mu mugambi w'uburaro rusangi nk'uko amakuru yagiye habona abivuga. Muti bimeze guti Bujumbura kubera kurindira ku mazigihe kirekire abanyagihugu benshi bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi baragaragaza amakenga ku mugambi w'inyubako rusangi watunganijwe na leta. Uwo mugambi ahize imyaka hafi 3 utangujwe ariko nk'uko babivuga nturerekana intambwe ifadika ku rubuga. Mu miryango myinshi uwo mugambi wari ikizigiro mu gihe ibiciro vyo gukota amazu vyaduze cyane kandi ubuzima bwo mu gisagara bukaguma burushiriza kugora. Bamwe bati twararisha amafaranga ariko ntaco tubona kiriko kirakogwa. Muri quartier ya Carama iri mu buraro bw'igisagara ca Bujumbura, umwe mu banyagihugu avuga ko ababajwe no kubona uwo mugambi utabandanya nkuko vyari vyitezwe. Amazu rusangi yoshobora kuba umuti ku miryango myinshi Bujumbura. Ngariko ngo twaramaze kureba amafaranga gushika ubu nta cerekana ko hari igikorwa kiriko kirakogwa. Iyo ndavye ingene yindi migambi ya leta igenda ndakeka ko n'utazoshika ku ntumbero niko yashikirije. Iyo ntahe yerekana ivyumviro by'abanyagihugu benshi bavuga ko babuze umuco mu bikorwa kandi atamusaruro ugaragara ku rubuga. Icizere kiriko kirazimangana. Abandi banyagihugu basa n'abanegura cyane biriko biraba bakemeza ko batagifise icizere kuri uwo mugambi. Kumbure ngo ibintu bizohinduka igihe hazoba ubutegetsi bushasha. Ngariko ubu tubona ko ibintu byose bikorwa kugira ngo badukuremo amafaranga gusa. Amafaranga twatanze ku buraro rusange kuri jewe yaramaze kuzimangana ni kundi munyagihugu agaragaza umubabaro. Aya majambo yerekana gutakaza icizere kwagutse ku migambi imwe ya leta. Ubuzima buguma burushiriza kuzimba. Uretse uwo mugambi abanyagihugu bakavuga ko ibibazo by'ubutunzi biriko biraremereza cyane imiryango yo mu gisagara. Ibiciro vyo gukota amazu byaraduze cyane ku bakozi ba leta ni ikibazo gikomeye. Nje n'umugore wanje twinjiza amafaranga ari musi y'amafaranga y'amarundi 1400 ku kwezi. Biragoye kuri amashuri y'abana no kuronka ivyo kujya tumaze kuriha ayo mafaranga y'inzu. Muri iki gihe kwiyubakira inzu yawe ni nk'indoto gusa, ni kundi munyagihugu asigura. Akavuga ko ayo makenga aterekeye gusa inyubako rusangi ahubwo ko ari no kwindi mihango n'amasezerano leta yagiye iratanga.
ishavu rero rikaba ribandanya ryiyongera mu gisagara. Izo nazo zikerekana ko hari umubabaro mu banyagihugu bo mu gisagara mu gihe ikibazo cy'amazu kigoma kidushiriza gukomera Bujumbura ukubura. Ivyerekana ko hari intambwe iriko iraterwa bishobora kurushiriza gutuma abanyagihugu batizera imigambi ya leta. Ku banyagihugu benshi umugambi w'uburaro rusange uracari isezerano ritarashitswa. Hagati y'ivyizigiro bari bafise mu ntango no kwihebura kuriko kuraza buhoro buhoro gushika ku nsinzi ko umugambi wo kuzovana n'ubushobozi bw'abategetsi bwo guhindura amasezerano bakayagira ibikorwa kandi ibifadika. Si ivyo gusa kuko hari n'inkuru iriko iravugwa muri Burunga aho habaye urundi rupfu rutazwi icaruteye rwabaye mu buryo buteye amakenga i Nyanza. Aha niho umugabo witwaje Jean Claude Ndayishimiye yasanzwe yapfuye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira wa kane mu iduka re mu gacimbiri ka Bugorwa muri zone Nyanza komine Nyanza mu ntara ya Burunga mu manuko bw'igihugu. Kubw'amakuru ya mbere yegeranijwe aho vyabereye icago cabaye hagati y'isaha 3 n'igice z'ijoro n'isaha 4 z'ijoro. Uwo muhisi yahora arara muri iyo nzu yadandarizamwo yamuramu we yoba yari yugaraniye mu nzu imbere yo kumusanga yapfuye. Amasoko yakavuga ko abapolisi hamwe n'abasirikare barashitse aho vyabere kugira ngo bashobore kwinjira muri iyo nzu yari yugaye. Bamaze kugurura rero bakaba basanze uwo mugabo yamaze kwitaba Imana. Nyambiramabi ijejwe amatohoza mu gipolisi OPG hamwe n'umuganga barashitse aho vyabere kugira ngo bakore ivyihutirwa vya mbere bizofasha mu matohoza kuco bacarahitanye uwo muntu. Ikiziga cyo mu isi carajanywe mu burukiro bw'ibitaro vya Nyanza mu kurindira ibizova mu bipimo vy'abaganga hamwe n'ivyegeranyo vy'amatohoza ariko arakorwa. Kugeza ubu icurwo rupfu rwavuye ko ntikiramenyekana ku mugaragaro. Abategetsi bagasaba ko abo bantu bo kwirinda gufata ingingo canke gukwirakwiza amakuru ataremezwa mu gihe amatohoza atarahera. Mu mezi aheze rero impfu zitari nke zarabaye mu buryo budasiguritse mu bice bitandukanye vy'intara ya Burunga hamwe no mu zindi ntara z'u Burundi. Bikaba biri mu vyatumye abatari bake basaba amatohoza yimbitse kugira ngo hamenyekane neza icatumye abo bantu bapfa. Amashirahamwe aranira hagati y'akazi na muntu ashimikira ku kamaro ko gukora amatohoza yitondewe kandi ashingiye ku buhinga bw'abaganga kugira ngo ntihabe guhuvya mu kuvuga ko habaye isanganya canke icaha c'ubwicanyi. Mu kurindira ivyemezo vya nyuma vy'indongozi abanyagihugu b'Inyanza baracarindiriye kumenya ukuri ku vyabereye ku vyerekeye urundi rupfu rwabaye muri kano karere. Ngaho amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko yoba muri politike agati yakazira muntu imigendane nane makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa iya nino mu gihugu. Nta nimenshi turiko turabatohoreza ni mu mwanya ntimuze gucikanwa Imana ibahezagire.